umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi inyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ahejeje gushika ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye aho avuye mu rugendo rwamushikanye hariya Imarabo mu gihugu ca Guinée Equatoriale. Intumbero y'urwo rugendo rero kwari kwitaba inama idasanzwe yahuza abakuru b'ibihugu bahurikiye muri rya shirahamwe ry'ubutunzi ryo muri Afrika yo hagati. Kubijanye n'ivyihwejwe muri iyo nama ahanini kwari gushiraho inzego zisanzwe ziyoboye ako kanama kagize iryo shirahamwe ry'ubutunzi mu bihugu vyo muri Afrika yo hagati. Ikintu nyamukuru rero cashoboye kwigwa cashitsweko vyose kuko vyagenda bigana ikibazo kimwe kwari ugushiraho ubuyobora ako kanama. Uburundi rero bukaba bwasubiye gutashwa iteka ryasubiye gutaha i Burundi kuko iyo nama y'abakuru b'ibihugu yaciye igena umushinga ntahe Ezekiel Nibigira akaba ari umuntu afise ubunararibonye mu vy'imigenderanire, akaba ari umuntu azi cane ivyo imigenderanire n'ibihugu vyo muri Afrika muri rusangi, ariko na cane n'ivyo muri iryo shirahamwe nyene ry'ubutunzi rihurikiwemwo n'ibihugu vyo muri Afrika yo hagati. Muri rusangi rero twovuga yuko urwo rugendo rwari urugendo rukomeye cane, twarahakuye ico kindi kibanza mu bibanza vyinshi Burundi bugize iminsi buronka mu vyo guserukira amashirahamwe yariya mu makungu, ariko twovuga yuko urugendo cane rwaje nko gusubira gushimangira, gusubira kwerekana icizere amakungu afitiye abarundi na cane umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, akaba nko musanzwe mubizi ari n'icegera ca mbere c'inama y'ubumwe bwa Afrika, akaba kandi ari n'umukuru w'ishirahamwe ry'ubudandaji Komesa, akongera akaba n'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika muri Sahel, akaba kandi yiswe umuhizi w'abahizi mu bijanye n'ugwaruka hano muri Afrika mu kurondera amahoro ariko n'iterambere ry'ugwaruka. Nk'uko mubizi kandi arazwi nk'umuntu w'umuhizi w'abahizi mu kugwanya ubukene biciye mu guteza